Mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muri ko muradukurikira muri ko murumviriza ni Radio Peace FM ijwi ry'ugaruka mukurikira ikibiriraho amasaha 28 kuri 28 muciye kuri wezi 3 akaburungu Radio Peace FM akaburungu.com kandi imisi yose turi kwigenekerezo rya 24 Nyakanga umwaka w'2025 na yamakuru twabateguriye uyu munsi akabashimikiye kuri zino ngingo nkuru zikurikira. Umuduga w'umushinga mateka agatogwasa wafashwe n'igipolisi kiri kumwe n'iperereza by'u Burundi ariko umushoferi arabasiga aha hakavugwa igandagurwa rya agatogwasa ryari ryateguwe muraza kumva Mageraime muraya makuru. Hari urwandiko rwaraye rushizwe ahabona ni banki y'abanyakenya yitwa DTB rivuga ko iyo banki ikuye akarenge mu gihugu cy'u Burundi hakavugwa ko yoba yirukanywe na leta y'u Burundi navyo muraza kuvyumva. Ubwoba ni bwishi mu muryango wa Diodoni ni y'ukuri azwi nka Rabini ni nyuma yaho bamwe bavuga ko yafashwe n'iperereza ry'u Burundi ariko naryo rikavuga ko ritarigera mu kubita ijisho navyo twabibateguriye. Amakuru tubafitiye saya gusa hari n'ayandi twabateguriye gumana na Jevia Tortori aragira Mungu ngira ndayabashikirize abandiko ndafashwa na Yves Irakoze mu buhinga bw'ivyuma kaze mwese mwidonido. Radio Peace FM. Yewe ipromusanze ari mbi canke yatsinze amatora yatsinzwe mu matora gacuzo kagira kumbure bibi bisumbiriza ivyo iprona yaho rigira nige novuga ko ari bibi bisumbiriza begabo Frode yatwaye amezi 3 nonga gatoye yatwaye amezi 3 ubutegetsi bwa gisirikare burayitembagaza ndafise itangazo nari ndavuga ati kuvubu jambo ntari guciriye warumba rero ndabivuga nakure turaheza ubonde kajenga heza nakwitonde warumba rero ngo mvuge basi bandana aho bwiye ntiwosanga kabivuga sinari ndaguhaye jambo sije ndanaritanga Hari amakuru ateye amakenga yamenyekanye uno munsi ku igenekerezo rya 24 Nyakanga umwaka w'2025 ajanye n'umugambi woba warateguwe wo kugandagura umushinga mateka gwasa. Abanyewanyi biwe bakemeza ko batewe umutima uhagaze nako kabishe aha bakavuga ko atamavu yo gushaka kugandagura gwasa kuko atawe bahiganywe mu matora nayo amajwi bihaye ayo bashaka. Krista inamahoro arabandanya ni inkuru. Nkuko amakuru ava mu gisagara cya Bujumbura vyemeza byabaye mu gatondo ko kuri uyu wa gatatu w'igenekerezo rya 23 Nyakanga umwaka wa 2025 aho imodoka asanzwe akoresha yajanywe n'umushoferi wiwe gutwara abana ku mashure. Ayo makuru nyene akemeza ko umushinga amateka rwasa we ntiyari muri iyo modoka. Mu gihe iyo modoka yari iparitse haje umuntu yambaye impuzu zisanzwe afata amafoto y'imodoka acarigira byatumye umushoferi agira amakenga. Haciye akanya gato isaha y'isa 3 n'igice haje imodoka yo mu bwoko bwa Vox ikihagarara hafi y'iyo ya rwasa. Ivyo byakurikiwe nuko haciye havamo umupolisi afise inkoho ategeka umushoferi wa rwasa kumanura ibyo by'imodoka. Umushoferi akeka ko agira raswe acariruka ariko iyo modoka ya Vox ica iramutangirira hafi y'ikigo c'abamenyesha makuru Maison de la Presse ari naho umuhimbi munini w'abapolisi wari muri iyo modoka baciye basohoka. Kubera ubwoba umushoferi yaciye akoresha imodoka asubira inyuma agana kwibarabara ryitiriwe umusoda tazwi ariko gushika mu kibanza cari kirimwe abantu benshi. Kubera ubwoba umushoferi yaciye akoresha imodoka asubira inyuma agana kwibarabara ryitiriwe umusoda tazwi Soldanko ni mu ndimi z'amahanga ariko gushika mu kibanza cari kirimwe abantu benshi. Ico gihe bari mu modoka ya Vox bamaze kubona abantu benshi baciye bayanyaga bariruka bose bari muri iyo modoka.
abegereye Rwasa bavuga ko hari haheze igihe hategurwa umugambi wo kumwica ariko bikaba bitarakunda. Ibi bibaye mu gihe hitezwe ejo ku igenekerezo rya 25 ukwezi kw'Icyenda umwaka wa 2025 urubanza rw'umugambwe CNL ruzohuza impande zibiri zitumvikana arizo rwa Rwasa n'urw'abashinga amateka bamwiyonkoye ko abo biyonkoye kuri Rwasa bakavuga ko aribo barongoye umugambwe mu gihe Rwasa n'abamushigikiye basaba gusubizwa ku burongozi bwabo. Krista Inamahoro ku bwa Radio Peace FM ijwi ry'Ugwaruka. Krista Inamahoro ndagushimire kuri iyo nkuru nyene. Uruganda rwacu rwihutiye kurondera Magera asanzwe arongoye umugambwe CNL ku rwego rwa Buraya, aremeza ko ayo makuru ariyo kandi ko umugambi wo kugandagura Rwasa umaze iminsi utegurwa na leta y'u Burundi. Akaba ari kuri mikoro ya Jo Philibert Karangwa. Iyo nkuru ni impamo yabaye, no kuvuga yuko ibara ryahatswe kugwa mugabo Imana yakinze. Iyo 3:30 niho iryo bara ryahatswe kugwa mugabo Imana irakinga, kandi kanatsinda n'umukuru w'umugambwe ntiyari muri iyo modokari bisanzwe murerura umuryango wiwe. Abavuga ko ari kinyoma ni barije babitegura nyene, kandi birumvikana yuko umunyakibi nk'umugambwe uri ku butegetsi, umunyakibi nk'ubutegetsi bwa CNL nk'akagwi k'igisirikare k'ivyo amatora ariko gacura iki gihugu, nta kindi bovuga kuko nibo babitegura. Gusa icyo novuga nuko mu gihe cy'u Burundi ni kuri buravugwa, ukuri kuragaragara mugabo ubutegetsi kuko busanzwe buba burimwo ariko bitegura ariko buriko burahekura abarundi bavyemera, ariko bigaragara biraboneka. Ntabwo bamufise ko umuryango we kumbura ushobora kubigiramwo, na cane ko ayo makuru avuga ko umushoferi yaratwaye abana kwishura. Ibi iya nta mpungenge bibateye. Yararindiye abana bari kw'ishure kubera abona ibintu byo mu Burundi aho bigeze, aho Evariste n'ubutegetsi bwiwe n'umuganga uri ku butegetsi n'igisirikare ciwe aho kigejeje igihugu, ugasanga igitoro bakigurisha ku kiyiko. Icyo gihe rero ubuzima burahinduka, usanga umuntu agerageza guhindura ingendo, kugabanya ingendo. Nicyo gituma rero umushoferi atwaye abana, atwara abana biga mu mashuri yisumbuye, mashuri mato najya y'intango matoyi gose bafite maternelle, aho rero acarindira ntaca ataha. Niko rero byari bisanzwe bimeze, mugabo kenshi na kenshi umukuru w'umugambwe iyo afise nawe akarangurira mu gisagara bazi ko batana akazi agifise, acajana n'umushoferi akagumayo. Niyo rero ngende yari bari basanzwe bagendereza, bari basanzwe bazi yuko yama ari muri iyo modokari. Hanyuma rero ntibamutegeye ubwa mbere karagenda, yararindiriye yuko amasaha ya saa sita, amasaha yuko abana basohoka baje bava kw'ishuri babwira batahane ahita n'abandi. Rero niho haboneka umuntu yambaye impuzu zisanzwe mugabo aregera imodokari, atangwa kwikebakeba, atangura gufata amasanamu, hama nabo arakebwa bagaca uwo muntu n'ibicaye ko ntaco yakoze. Uwo muntu nyene yaciye amera nk'usubira inyuma, hanyuma haheze akanya gato haca imodokari ya Voxi iregera abana n'imodokari niniya, haca havamo muri iyo modokari havamo umupolisi. Yumva harimo amasaha 3:30 gutyo havamo umupolisi. Uyo mupolisi rero acaraza kubwira umushoferi ngo ugurura ibiyo ngo turabe ngo abantu bari indani badakenewe kubika umbaza n'ibiki. Baze mu bintu byo mu Burundi kuno bimeze, kandi kenshi na kenshi abo bantu iyo batwara ibigwanisho bimwe bya rutura ko bavuga ko igihugu kiri mu mutekano, ko baricungira umutekano mugabo ugasanga bariko batwara ibigwanisho bya rutura. Niho rero guca akebwa, hanyuma acarava yunguruje acabona wa mupolisi acasubira muri yindi modoka iyo Voxi. Baca baramukurikira rero, bamukurikiye baca baragenda, niko kubona bariko baranyaruka kugira bamutangire, nawe arirukanga. Ariko asubira muhira ageze imbere haje hafi ya IPEA, no kuvuga akase kukabarabara kari hafi y'ibyanzu y'abamenyesha makuru, bo baca bagenda baramutangira. Batangiriye baca bavayo bafise ibigwanisho bidasanzwe, abapolisi n'abasivile. Yari nk'abakomando, kuvuga nk'abantu bashoboye kubona nk'abantu bashika nk'umunani afite ibyo bigwanisho. Icyo yaciye akora yaciye ahindukira asubira inyuma, agenda ikinyuma rero aca aragenda acashika ahantu rero hari abantu benshi, y'izindi modoka aca arahagarara.
umva rero iyo bari abantu nk'abasuma cyangwa abandi bantu basanzwe cyangwa abapolisi twodusufate nk'abapolisi batumwe n'igihugu atari documentation tumenyereye kuri inyuruza ntibari guca birukanka ngo bagende gutyo bagende ivumure rero muri rusange mu menyeshamakuru ivyo rero ego ibi bibaye mu gihe hari urubanza ejo muri parke mwibaza ko bidafitaniye isano ico twovuga nuko amakuru ntacu yagize imisi tuyafise mwarabonye bariko barakora ibintu by'irementanya ku banyororo bari muri mu mpimba bariko barakora nyine bariko baragerageza gukora ububisha ngubwo baciye ku banyororo ubu hariho n'ivyo nyene vyo gushaka kumaka ubuzima ivyo vyo vyatangwa kuva kera bamwe babiteguye kurementanya yuko ngo afise ikiroberi ivyo barabikoze n'ubu umugambi barawubandanya n'ivyo rero vyiyonzeye bw'ubwo rubanza batwivye umugambwe nta mweka birimwo kugira ngo batere ubwoba baburagize abanywanyi ariko twebwe nk'uko mubizi imyaka 45 irarangiye tuzoguma duharanira ubwigenge duharanire kwisha no kwizana duharanire demokarasi n'abo bazokora ibishoboka byose nk'uko bama babikora bizode bikorwa nico gituma duteye akamo bivuye inyuma inyangamugayo ikana abarundi bose ejo kuri parke ejo kuri urwo rubanza basidukane n'iyonka baje bumvirize abo camanza babatera ivyatsi bumvirize ubwo butegetsi ukuntu urubanza rwa Ngodegonde bumvirize ya mateshwa ndayishimiye hama yivugisha ngo ubutungane ngo arari imbere y'ubutungane azoba ari haje nawe arire wumva ukuntu arizwa n'ubwo butungane kandi ariwe yazanye ariwe yabatumye kurwaka umugambwe ariwe mbere ari ndo kwisonga ry'ubwo kuboragiza umukuru w'umugambwe ari kwisonga ryo kwiba amatora ari kwisonga ryo guhekura abarundi n'uburundi ego imagera reka rero ndagukengurukura urakoze ku muco uhaye radio Peace FM y'Urwaruka murakoze cyane amakenga ni menshi kwifatwa n'ifungwa rya Diodonini y'ukuri batazira Habin n'abagenzi we bafatiwe hamwe mu Burundi bavuye mu gihugu cy'u Rwanda bose bafashwe n'iperereza ry'u Burundi mu gihe amakuru amwe yemeza ko boba bafungiwe mu yahoze ari intara ya Cibitoki iperereza ry'u Burundi ryo rirabihakana ko atabo bigeze bakubita ijisho inkuru twateguriwe na Odasi Kaburo nkuko byemezwa n'umukozi w'iperereza ry'u Burundi Medari Muhizi ararahira akarengwa ko iperereza akorera ritigeze ritamuvuto Diodoneni y'ukuri azwi ku izina rya Rabe akabandanya avuga ko n'ifoto yakomeje ihanahanwa ku buhinga bwa none yerekana ko Rabe n'abagenzi we bafatiwe hamwe mu ntara ya Kirundo abandi bafatirwa Igitega bose uko ari batanu baca bajanwa gupfungirwa mu gasho k'iperereza mu ntara Cibitoke atakuri kurimwo agira ko yemeza ko ari inyiganano uwo mukozi w'iperereza ry'u Burundi yagarukirije aho ahubwo yongeye yagiriza igihugu cy'u Rwanda ko cyamaze kugandagura Diodoneni y'ukuri batazira Rabe Medari Muhizi akorera iperereza ry'u Burundi akebeza ko igandagurwa rya Rabe ryatewe nuko ico gihugu camuhaye ubuhungiro avuye mu gihugu ca Mozambique iyo yari yarahungiye kuva mu mwaka wa 2015 ari naho Medari avuga ko ahubwo Rabe atariyo nk'impunzi y'umurundi ahubwo yari yahawe yo akazi ko gusumira urusaku igihugu cy'u Rwanda hanyuma karamunanira gutyo abona kugandagurwa ibyashikirijwe n'ico gihangange mu iperereza ry'u Burundi byatumye abenshi bibaza ibibazo bitari bike mbere binabatera amakenga bibaza ko niyo kuri Diodone n'abagenzi we ari bo Fabrice Ribwira umutima umunyarwanda yari yazananye na Rabe bose uko ari babiri bari baje bavuye mu gihugu cy'u Rwanda binjirira ku mupaka wa Kobero bahurira na bagenzi babo bari baje kubakira ari bo Venandi Kumana na Erwa Nkurunziza bose baca babandaniriza mu gisagara ca Kirundo ari naho bafatiwe n'abakozi b'iperereza ry'u Burundi mu gihe Bonaventure Nkuringoma we yafatiwe mu gisagara ca Gitega ariko bose bakaba bagirizwa n'iperereza ry'u Burundi ko bari basangiye umugambi wo guhungabanya umutekano w'u Burundi akibazwa uburyo Rabe yoba yahawe akazi k'iperereza n'igihugu cy'u Rwanda muri Mozambique kandi ico gihugu gisanzwe gifiseyo ingabo zikwiye ibitumvikana uburyo burinda guha
akazi nk'ako impunzi y'umurundi yahungiye muri Mozambique icitse kw'icumu ryo mu Burundi mu mwaka wa 2015 bibonwa nk'irementanya ririko rikogwa n'iperereza ry'u Burundi kugira bazimanganye burundu ubuzima bwabo bafashwe bagende mazima yongo nkuko bama babigira no kubandi barundi canke abanyarwanda baba bafatiwe mu Burundi bagirizwa icaha cyo gusumira usaku igihugu c'u Rwanda. Ibi Medari Muhizi akabivuga yirengagije ko abo bose bafashwe bene umurango babona eka nuwo shaka agahinyuza kemeza ko niyo kuri Dieudonné na mugenzi we Fabrice Ribwira umutima bafashwe bamaze kujabuka umupaka wa Kobero uhuza Uburundi na Tanzania. Mu gushika kuri uwo mupaka babanje guca ku mupaka wa Rusumo nawo uhuza igihugu c'u Rwanda n'igihugu ca Tanzania, kandi abo bose bakaba ari baje bavuye mu gihugu c'u Rwanda binjira aho hantu hakaba ari kwigenekerezo rya 29 kwezi k'umunani umwaka wa 2025 mbere yuko afatirwa mu Burundi. Medari Muhizi akaba yashoboye kuba yabishikirije mu ntumbero yo kuyobya uburari kandi azi ukuri canke akaba yabikoze mu ntumbero yo kuzerukisha imiryango yabo bafashwe kugira barire bihanagure bitewe nuko bamaze kugandagurwa canke hoba hari umugambi wo kubagandagura. Ibi bigashimangirwa n'umurindi w'abariko baranyuruzwa bakagenda mazima yongo atakindi bazira ataruko biketswe ko bo baba inshuti canke bavugana na niyo kuri Dieudonné batazira Rabe. Ni nkuru tuzobandanya kubatohoreza. Odas Kaburo nawe ndagushimire ndakumenyesha ko mu vy'ubutunzi banki y'abanyakenya yitwa DTB yaraye isohoye ugwandika aho ivuga ko ikuye akarenge mu Burundi, aho isigura ko igiye kwibanda gukorera cyane mu bihugu tatu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Abakurikiranira hafi ivy'ubutunzi mu Burundi bavuga ko iyo banki yirukanywe n'intwaro mbi irangwa mu Burundi yatumye ifaranga ry'u Burundi riguma rita agaciro uko bukeye uko bwije. Ni nkuru twateguriwe na Albert Maheke. Kuri uyu wa mbere igenekezo rya 2022 Nyakanga umwaka wa 2022 urwego nyobozi rw'ibanki y'abanyakenya Diamond Trust Bank DTB mu mfunyafunyo rwarasoye urwandiko arumenyesha ko iyo banki igurishije imitahe yayo ingana na 83 n'ibice bitandatu kwijana yo mu Burundi mu ihuriro ry'abagwizatunga hamwe n'abanyamitahe baho bake cyane. Ayo masezerano yemejwe n'amabwirizwa akerekanwa ku mugaragaro asigura ko iyo banki yugaye mu Burundi kuko igiye kwihatira gukorera mu bihugu bindi vya Afrika y'ubuseruko ari byo Kenya, Uganda na Tanzania. Nkuko tubisoma muri urwo rwandiko, iyo banki kuva mu mwaka wa 2009 yari imaze gukora ibikomeye mu by'ubutunzi mu gihugu c'u Burundi, aho yari mu mabanki 10 ya mbere mu Burundi. Abakurikiranira hafi ivy'ubutunzi mu Burundi baganiriye na Radio Peace FM ejo ryo gwaruka bavuga ko insiguro ya DTB ari imvugo mbabarira amatwi kuko ngo ishobora kuba yugaye kubera atantwaro ibereye irangwa mu Burundi, maze ikabona ko ishobora guhomba mu gihe n'ifaranga ry'u Burundi riguma rita agaciro uko bukeye uko bwije. Abo banyakenya ngo barabona ko ata politiki y'ubutunzi itomoye irangwa mu gihugu, bakabona ko amafaranga yabo ashobora guhomba. Bati igihugu ata amafaranga mva makungu aboneka, ata internet ikwiye ihari, amatara aguma acikagurika ku munsi ngo nta cizere ko umushoramari azohava acungukiramwo. Abandi bakaba berekanye ingaruka mbi kwiyugagwa ry'iyo banki nko kubura akazi, aho abakozi batari bake bagiye gutakaza imirimo, imiryango itari miki ikabigiye guhungabana. Ingaruka mbi mu byo guhanahana amafaranga mu Barundi n'abanyamahanga baba mu bihugu vya Afrika y'ubuseruko, kuko byahora biborohera mu kuyahanahana kubera iyo banki isanzwe iri muri ivyo bihugu. Eka mbere ngo n'ubutunzi bw'igihugu burahombeye kubera iyo banki yahora itanga amakori muri leta. Bamwe n'abandi basaba leta nubwo biboneka ko byayinaniye gutunganya neza ivy'ubutunzi, intwaro ibereye,
gutunganya ivyo kurwanya ibiturire no kudahungabanya agateka kazina muntu ari yijejwe kugakingira. Ivyo ngo itabikoze vuba n'abandi bashoramari bashobora gukura meza. Twamenyesha ko ibanki DTB yari imaze imyaka 16 ikorera aha mu Burundi, ikaba yari imaze kugura amashami yayo ashika kurane. Albert Maheke ku bwa Radio Peace FM ejwi ryo gwaruka. Albert Maheke urakenuye, reka makuru twabateguriye tuyabandanirize mu gisata ca politike. Umugambwe CNDD FDD uri ku butegetsi uyu munsi urakoresha cyane turufu yo gusenga no gushaka kwica abarundi mu mutwe babicishije mu mayeri y'amadini. Ibi bigashimangirwa na Charles Nahimana asanzwe ari umwungere mu vyo gusenga, akabivuga ahanini afatiye ku mukenyuro wagiye urakoreshwa na CNDD-FDD ugishika ku butegetsi kurikira. Afete CNDD yaratahuye neza ko idini ryashinze imizi mu mitwe y'abarundi b'abanyagihugu batari bake. Bakiza mu gisagara cya Bujumbura bariko barafata barigabuye Adolphe yagenda muri Bomberger, Nkuruziza hari yagenda muri Vivante kugira yigarura abajene bo kujabe bo mu Ngagara. Urumva barigabuye. Ubutwara Sena Emmanuel akagenda muri Methodiste mukanguruza kubaka Eglise Roche. Baratahuye neza ko abarundi bamenye ivy'Imana. Ikibazo rero kumenya rimwe na rimwe birashobora kuja kubanye politike bafatiye ku mashuri bize. Ivyo bintu bakabibaza ko ari ibintu bisanzwe. No. Barabikoresha mu kwariye na nyene kuko mariko muravuga mu konona abanyagihugu. Kandi n'ingerageje kuvyanka barabigira uno munsi mu Burundi mu bihero bya 2022 batwereka ko amashengero ari mu 16. Ni menshi cyane kuko mariko murabivuga. Yarakwiragiye. Mugabo le pouvoir en place abategetsi bose no munsi baratahuye. Je rero nk'umwungere mu byo gusenga. Le contraire nobwira abantu baba bita ko bateye imbere uko kuri dufise nuko natwe abarundi bari mu byo gusenga dushaka ko hazoba deba nziza yo kugarukana ya myemerere yacu ya kera abantu bagatangura kuvyigisha kuko firime biratwara haracanya. Dr. Rugambarara avyumve sinashase kuvuga nabi imyemerere yacu y'abakera. Mugabo nuko uko ubutegetsi bwagiye bukubakurana butigeze bunabigira uko nuko muravyibana ngo bavuge ngo bagwanye ivyo kuko bagaza ndashimiye yabivuze je nari mu Adventiste kijagiye baratufungishije me kubera iki bajyagiriza ngo urimo abafaripi hutu sinzi biki bikadu. Mugabo none buyo yagarutse nico kintu cya mbere yakoze le 25 septembre icyo bito yace yugurura Abadventiste kubera barakomprenye neza ko ushobora gutandukanya ibyo umuntu yemera n'ingene uri kuratwara. Nicyo gituma nababwiye ni ubu kuyisi ariko baragerageza ingene gufata religion bakayuzana development kubera ntushobora kubitandukanya kuko abantu bari baza ko Afrika kumbura abazungu bagiye hari abantu benshi bashabiye wizibi yatubwiye theologie comparée ubwiye muzagana muza Nigeria muza Liberia urabona ko hari abantu bababaje cyane n'ibintu by'umuzo w'abazungu. Mugabo ntivyigeze bituma inyigisho babasigiye z'ibidini zihinduka badito. Rero mwumva twebwe ahubwo rero jewe rero ndavuga nti mu guheraheza nk'uko wavuze ko umwanya ari muto novuga gusa ijambo ritumbwira abarundi bako baradukurikira cyane cyane abavugira Imana. Hariho verset biblique iri mu cyambere cy'abami 12-14 batubwira ingene tubiriza donc igihugu cya Israel bibliquement cikiye mu mici habonetse ubwami bubiri byavuye kuki byavuye ku mwami yatwaza igitugu. Donc abanyisirayeli bamwe baraguka imiryango 10 ko mu bari imiryango 12 10 baragumuka bamuvako. Nicyo nasaba abarundi noshaka kuvugira isomo rivuga ngo ababarira nk'uko inama ya misore iti data yabatwaza igitugu ariko jeho nzorushiriza uyu ni umwami yatwara icyo. Uno munsi CNDD-FDD ikubwiye bakubwira ngo sogo yagira gutya twe tuzogira gutya. Dusoze aya makuru tubabwira ko nta mugwiza tunga azana imitahe ahantu hatagira ubutungane n'abahari baca bashaka uko basohora imitahe yabo ivyitwa fuite de capitaux mu rurimi rw'igifaransa.
ivyo bishikirizwa n'ishirahamwe gishinze kukangurira abarundi guhindura ingendo parseme mu gihe iryo shirahamwe ryagira ico rishikirije kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 24 ukwezi kw'icenda umwaka wa 2025 kuba haheze imyaka hafi 2 hataba iyugururwa icese y'umwaka w'ubutungane ico bita rentrée judiciaire mu rurimi rw'igifaransa nk'uko vyahora muri parseme babona ko iyo atabutungane buhari ibica bibura biba byinshi harimwo intwari bereye igiturire ciyongera gukingira inkozi z'ibibi hamwe n'ubutunzi bw'igihugu busubira inyuma. Faustin Ndikumana abona ko itanguzwa ry'umwaka w'ubutungane kari akaryo ko kuraba icegeranyo cyasohorwa na sentare ntayinyuzwa aho yerekana uko ubutungane bwifashe haba ibyagenze neza ndetse n'ibyagenze nabi. Faustin Ndikumana abona ko ubutungane ari karahara mu ruganda ntibacure kuko ubwigenge bw'ubutungane umenga bwabaye umugani nk'uko vyemezwa na Faustin Ndikumana. Naha dusozereye amakuru twari twabateguriye nshimira uruganda rwacu rwayatorokanije ntibagiye Yves Irakoze yariko aramfasha mu buhinga bw'ivyuma nayo Jevia Tortori haragira mungu nariko ndabashikiriza duhana isango ku munsi w'ejo na gahwane.